byavuga ko je nabakwa oncle wanje nyene urumva ko nije namuhungu je nyene nabangaho mugabo mu nyuma muka oncle wanje atangura kunyipfuza je ndiko ndandika amajambo ndiko ndiyandikira kuri muzo ko je kuri stati nandika ivyo jaka kandi nandika ivyo numva ko biza ku interest umuntu biza kwigisha umuntu si sawa warigeze mva shano za ry'umuntu ndi nyuma y'icyo ndirimbo rero haci hakwirikirike ku buzima bwa MB Data muri music. Hello my people, mumeze neza. Jewe ndi Simbizi wa Semavumba umunyoni nkaba ngomba kwatumira mwihiganwa ryateguwe na Akejo Media. Ibyo nagyo sirindi ni Akejo Next Stand Up Comedy. Uwa mbere azabwa miliyoni 2, uwa kabiri miliyoni 1, uwa gatatu 500, uwa kane 300, uwa gatanu 200. Haba bene wacu ukwiyandikisha gusa n'ibihumbi 10. Ukwiyandikisha gutangura itariki 13 z'ukwa gatatu gushika itariki 1 z'ukwa kane. Hamwe iryo higanwa rikaba rizomara ukwezi kose, no kuvuga ngo itariki 1 z'ukwa kane gushika itariki 30. Ufise ivyo ubaza hamagara kuzo nimero ubona ngaho kuri eka. Ndabakunda cyane. Hello bakunzi ba Akejo Media, muraho muguwe neza, nizere ko muri fresh, natwe ni good, ibintu ni vyiza muri kuri micro za Akejo Media. Nkuko bisanzwe izina ni MS gomba nyita Sami, bede camera turi kumwe na Alexon abikora neza cyane. Ati rero umunsi twabasandi yiki umunsi kuri micro za Akejo Media, turi kumwe n'umutumire witeka, umu big star, umuzi umenyereye, mu mwanya muramwumva kuko buriko muramubona nta wundi Avuze Mr. Naway. Reka kwanza tumaze tumuhe ikaze, ariko pardon gato imbere ko tumuhe ikaze, reka tubibutse bakunzi ba Akejo Media aho muherereye hose, inyuma yihiganwa ruheretse kuba abantu batatu bashoboye gutsindira ubushimye ku bantu bitwaye neza mu gukurikirana Akejo Media no kuyamamaza. Ego hari indi higanwa ryategekanijwe n'ubuyobozi bwa Akejo Media, iyo higanwa bagise Akejo Next Stand Up Comedy Search. Iryo higanwa rero kaba ryaratangiye akubiyandikisha ari tariki 13, ni higanwa rizomara ukwezi, rero ntube umuhombe, ugaragaze impano yawe muri iryo higanwa. Kwiyandikisha inimero ziri ngaho oye kuri eka muca muzibona, murashobora gutelefona kugira ngo mubaze byinshi. Ni higanwa biboneka yuko rizoba ritesa cyane, kandi abantu bariko baragitabira ku bwinshi. Nawe rero ntube umuhombe, gerageza uburyo bwose ushobora kwiyandikisha kugira ngo nako ushobora gutsindira nawe ubwo dushimwe twategekanijwe ko tuzotangwa kuwa mbere. Bitegekanijwe ko uzobu wa mbere azotwara miliyoni 2, wa kabiri miliyoni, wa gatatu azotwara iraki 5, wa kane iraki 4, wa gatanu zizobari 2. No kuvuga yuko rero muri iryo higanwa ryaratanguye kwiyandikisha, ariko bariyandikisha namwe utariyandikisha nimube abahombe. Reka rero tubahe kaze mu kiganiro cacu ciza uwo munsi muri binya byinshi. Turi kumwe n'umustare wacu, reka tumaze tumwakire, ndetse turamuha n'umwanya mwiza wo kwidondora. Kaze cyane. Mami wata nkumbuye wata, mami wata ye nkumbuye wata, nakwonyesha boy MB Data boy wabunga wasazena. Nguyo na wundi turi kumwe ni MB Data, ariko aratamba na mami wata. Indirimbo iriko irabyitwaramwe neza cyane, iri ku mugaragaro nshasha mu muziko, ndirimbo nyinshi cyane. Kumbure bimwe turaza kuba turi kumwe, turaza kuba tumubaza neza cyane, araza kutubwira byinshi, ndetse nawe nimba hari byinshi utaruzi kuri MB Data ugiye kuba ubimenya muri kino kiganiro. Kaze cyane. Reka rimwe na rimwe tuduge kuri MB Data. Umeze neza? Ndameze neza bro. Kaze cyane, kandi nakwakire kuri micro za Akejo Media. Murakoze cyane. Ni rya mbere tubana nawe, n'ibyishimo. Nanje ndishimye cyane. Merci beaucoup. Reka tugende abantu bakumenyereye nka MB Data. Ku mazina yawe y'ukuri n'ayahe? Butoyi Moise. Niyo mazina wahawe n'abavyeyi. Aho nyene abantu bakaca bakenera kumenya eske Butoyi Moise ariyo MB Data mu izina yamenyekanye ry'ubuhanzi yavukiye he? Navukiye mu Gatumba. Ego mu Gatumba, ucukurira mu Gatumba. Cyangurira mu Gatumba nyene. Ni mtoto wa Gatumba nk'uko muhejeje kubyumva. Ego hama iyo ya MB Data ryaje gute?
bo mbida tingene ryaje kubera ko ryashaka kuza nyene urumva ibihe bikuzanira ibintu usibye ko ubwa mbere siko nari nitwa natanguye nitwa Moses Dangerous Davayo canitwa MB Flow mva mu ya MB Flow canja kuba MB Data ayo yose n'amazina yagiye arahindagurika bivanye n'ingene ibintu byagenda biraba no kurondera ingene utegeza gusohoka mbwamaze gusohoka neza nasohokeye kuri MB Data nibyo wasohokeye ko neza. Okay, turagaruka inyuma gatoya muri kariyere yawe y'umuziki aho MB Data yatanguriye music yiwe habaye igare sinohibuka kuko ngira ngo byatanguriye nkivuka kuko ni ibintu bindi mo sinomenya ngo byanjemo ryari. Ego bishobora kuba bikurimwo ariko ukaba ufise ibyo byatanguye gukora yaserukiye bigiye byatanguye gukora kuko wabikumbaza ati gihe winjiye muri studio kuko byatanguye gukora byatanguye kera nigiye sindacibuka kubera kurumva ikintu kiri muri wewe gikorta nakizi ko cyanatanguye no gukora ko no kuva mu bwana naririmba usibye ko ntari bwashoboye kwinjira muri studio. Okay. Muri studio rero kace tudugaho nyene muri studio gikorwa cawe ca mbere watanguriye ko cabaye cyane ni indirimbo yitwa Igishushushungwe. Igishushushungwe nayikoze menga 2010 menga na 2010 kubera ko wayise igishushushungwe na igishushushungwe bisa mugabo ari indirimbo za mbere zitigeze zisohoka indirimbo za 2007 2008 ya rizigeze zija ku mugaragaro ariko indirimbo ya mbere natanguje muri studio ndanayitora ndayisohora indirimbo yitwa Igishushushungwe. Kubera ko wiyumviye kuyita igishushushungwe sinzi ngira ngo igishushushungwe kubatakizi igishushushungwe gifise iyi nsiguro bo igishushushungwe mucamaka bakubwiye ngo igishushushungwe no kuvuga bisigura ko uri umuntu utagira indero utarezwe no kuvuga uri mabi yose no kuvuga kuri katama nikigwa byose no kuvuga ibi byose babiri kuri yo mabi yose abantu biziko urumva bose ni ibishushushungwe ariko kugira ngo wiyumvire iyo terme ibishushushungwe muri ico gihe wandika iyo ndirimbo wari muri muti ya canke inspiration yaje gute muri iyo ndirimbo yavuga ku bijanye n'ivyo by'abaonkle byavuga ko je bakwa oncle wanje nyene urumva kubera ko nije namuhungu je nyene abangaho mugabo mu nyuma muka oncle wanje atangura kunyipfuza urumva niko byagenze rero mva ntangura kwitakambira ngira ati je ndakwinginze muyomba kubaha byandambi rufureka basevume mfanangara ko noza kumena ibanga cyaye gutibanga umfashe je mfume nja kwangara kuko mbona ko kumenga tamukanye wawe hari ico ashaka kuri je urumva nateshwa tumva jewe ibindi ni hatare kuko mba byavuga ko niyo mugore wiwe yarafise akagwara uco byumva nawe ego kumbure ndavyumva kumbure yaba bitavugwa yuko afise akagwara kumbure wari guhavoti ubwirane no siko bimeze ko context indirimbo sico yavuga indirimbo sico yavuga ariko muri iyo ka tumenyereye yuko abantu benshi bazi yuko izina Mustare yuko ibintu nk'ivyo oyo usanga kenshi atari nka bamwe baba bagiriye ubuntu n'Imana usanga benshi muri izo ngeso bazijamwe imbwa zose simikoma sokuru imbwa zose simikoma urumva hari n'izikaze mbere zirinda n'impango zose ntizizingira umurizo hasi hari n'izingira hejuru urumva ntushobora kuvuga ngo urumva bose niko bameze kuko imibereho yabo iratandukanye hari bamwe batameze uko hari n'abandi bameze uko. Okay, bimaze kuba bimeze uko oyo muri situation okay indirimbo icija ku mugaragaro aho hano barabandanyije uhaba no indirimbo siho naba ni indirimbo tiko turagerageza umva indirimbo yaheze mva nkiko ndatakamba nsaba marume ko ntegeza kuhava urumva. Okay, the way bakiriye iyo ndirimbo y'ubutumwa nk'ivyo igishushushungwe wowe eske byaragushimishije ni byanshimishije kuko hari na kera kandi aziko twatugitwa indirimbo ku masede urumva warashoboye kugenda ugahereza umuntu ati mvugiriza akakubwira ati ndaza kuyivuza ukarindira ku radio ukabura bayivuza nari mu kumvura akomye bashati ngo ukaza gusanga nyene ariko ni bya bintu nyene byo kwirirwa nyene ukurarindira urabo kumwe bigenda ariko ugacika intege ukavyuka ugahaguruka ukaryama ukavyuka ugahaguruka yumva ni ibintu nk'ivyo nyene mugabo ngo harishaka arashika kwa kwirirwa kwanje ndiko ndarira n'amaguru ndondera bamvugiriza nashika ku radio abajournaliste bamwe bakazishira munsi y'izindi isede ya kugira ntizikubitwa isede zanje bakambata we kunuko mva wagenda bakubwira ngo manzurinde two twakira abastare nanje kintu catumye menya neza yuko ntegezwa guca bugufi kubera ko ugiye kuraba abantu ngaho bataragera kuco bashitse ko ingene bacinyizwa
ubumva nko kumenga hari nabandi batazigira bashika ahantu mugabo maze kwashika waranaciye no muri ivyo bintu uza kumenya agaciro k'umuntu akariko urakoze cyane ego bisigiye neza kandi bitubwiye neza cyane inyuma y'ico y'igishushushungwe imaze kuba muri ivyo bihe ndumva ko bitaborohereza kubona umwirukana n'indirimbo muja ku radio bamwe urumva no ko bavuza ntibabavuze boneka yuko ahubwo bitabaca intege byabatera kuguma mukora mugati twe nubwo biruko dutegerezwa kwa madupambana niyo mpamvu ngira muri game mu kimetinga muri game mu kirimo umva ndagusigurira ikintu kimwe ukazobona uri kuragerageza kwiruka ku kintu ukabona ko uri kurangirizwa ico kintu ntikibe menya ko ico kintu ari ikintu cy'agaciro mugihe udahawe support kuri ico kintu mugabo ukumva umutima uri kuragusunika kubandanya ugikora ico kintu ni cy'agaciro mugabo ukazobona ico kintu kirakunze kira supportinzwe ubona ko umenga byose birakwira bifashe menye yuko witegurire guhenuka kuko je keshi sinkunda umuntu ankomera amashi umuntu agukeza cyane urumva abarindire kuhenuka mu cyama ko umaze gukora ugashika ugeze abantu babarindiriye yuko uhenuka nta kindi kiba gihari ugikora urababwira bagufashe ntibashoboye kugufasha kiya muntu wese akubwira ngo ari nyuma yawe mugabo nashoboye kuza kugufasha ngo aje imbere zawe bagufashe kugira ngo gucira inzira ejo ushike kuri cya kintu washitseko wamara kurengana ugashika kuri cya kintu cawe akubwira ngo naragusengeye cyane mugabo uriko kugusengera cyane ntuzi ko yabaye mu bantu baguca intege canke bakuvuga ati ntazoshika ndakizi ko atacazoshoboye gushika ko ufite mugabo ukaza gusanga urahashitse umenye ko niba mara kugerageza mugabo uzi gituma umuntu yateye imbere agira inshuti nyinshi agira abantu bamuraba benshi agira abantu bamukurikira benshi canke abantu bamugendanira benshi benshi nibo bazanywe no kugira ngo nikora ko bagukunda babazanywe no kugira ngo bagire ico bagukuye ko wewe kandi bose bari hagiye bafise inzira nyinshi zo kumva ati yohenuka je nkahafata niko abimeze nce gitoro bakubwira ngo abagukomera amashi cyane uzugira ubwoba cyane kubera ko swat ni kuguhenura kuko uzuba umuntu kenshi yakubwiza amasifa menshi n'ubwibone buba bwinshi kandi no kuvuga abayiteguye no guhenuka abayiteguriye guhenuka niko bigenda neza cyane urakoze gose eske ubuzima bw'ubustari kuri MB Data kuba ari camamara kuba azwi kandi kuba akora ibintu ukabona ko vraiment bikunzwe kuri we yiyumva gute mu gihe ni gute wewe wiyumva kuba uri camamara no reka kumpenda sindamamara reka kumpenda no reka kumpenda kuko vanina mara kuvyisha n'ivyo nuko namamaye bizotuma ntasubira kandi no gukora ariko kiriho kiravuga bo ejo nitwahu bo none iciza nuko mutegezwa kubibona mwebwe ariko je ndafise vision yanje nshaka kugera ndabizi yuko nkora ibikorwa kandi bigashika kure mugabo ijambo ryo ko ikintu ndabizi neza yuko uri cema ndabizi aya no muri je wose ndavyiyumvamwo kugira ngo mbone mara kuvyumvamwo sinzoba nkikora neza nkuko bishoboye kubikora nifata nk'umuntu atarakora kugira ngo nkore neza gusumba uko bimaze kuba ko kesha ari umuntu ashobora gukora indirimbo imwe zibiwe gacabona kumenga ararenza amara kurengana abana baramuramukije naka ndi umustar no sika bitegeza kugenda none bitegerezwa kubera gute bo ingana bitegerezwa kuba uravyubaha ukavyubahiriza wowe ukamenya ko ibintu bitegerezwa kugutunga ahubwo ukabandanya ufise vision kumva ko ukongera ku bindi birenze hejuru gukora cyane mu ncamake niko bigenda yego ariko buriya aye abafana canke umuntu abafise ukundi we abona ubuntu nkuko ndabikubwiye nakubwiye wowe bibona ni sawa kandi ndabizi ko ndabona ku ruhande rwanje ndabizi ko ariko bimeze ariko sintegezwa kuvyumvamwo ngo ndabyishiremo numva ko renze oya nikibaho igituma dategereza kuvyumvamo kandi ariko biri no igituma ni kubera ko ntashaka guhendwa sishaka guhendwa n'ama6 nico kibazo 6 zirazibi sishaguhendwa na 6 ndapo nifata ko naratanga igituma bakunda ama6 akarabazimiza ni kubera ko badatahura ico bari canke ico bategerezwa kuba je cyo nahamagariwe kuba muri jewe nuko iyo 6 nyene ntegezwa kwibyaza nk'umusaruro ikantunga ikanderera umuryango nanje ubwanje kandera nkaronka n'ikindi mfashisha abandi mugabo ni namara kwigira ko ico ki6 ari inyoboye izo nta kazi byose nzo kongera gukora neza nkuko nakora ngo nkoresha ingufu nyinshi kugira ngo mbabaze ubwenge ntangi ciza gusumba nk'ico ndiko ndatanga no munsi neza cyane murakoze rwose kuri izo nyinshi zanyu ego inyuma y'ita ndirimbo rero haci hakwirikirike ku buzima bwa MB Data muri music ba byakurikiye byarabaye ni bibi n'ibyiza byose urumva ibi nyene canke ivyiza nibihe bibi canke ivyiza utazwe kwigira wibagira
nka MB data bimaze kuba bigushikira Ba en fait je nibagira ibibi nibagira ibibi buki vyiza kuko iyo nafise umutima wo kwibuka ibibi nta muntu mba mparira mu muntu ankoshereje kandi mbamaze no mugabo ugaharira mbamaze no gusesa amaraso ndakikubwira gute bazi gutuma hari umuntu ashaka kugukoshereza akagukorera ibibi byinshi mugabo nibibuka kuyigeze gukora ikintu kimwe ciza gisumba ibindi abantu beshega dukora ibibi bitewe nuko tutibuka kwanza n'akantu gatoya ko umuntu yamwaramarira umuntu nawe gukora iciza kimwe hamwe gukorera ibibi jana tahura neza kwanza ko kijya ciza kimwe gisumba bya bibi jana yagukoreye neza cyane kuko umuntu abamwe mubi yarigeze kuba mwiza kuri wewe niko bigenda n'umuntu abamubi yarigeze kuba aba mwiza yarigeze kuba mubi kuri wewe cyangwa akaba mubi yarigeze kuba mwiza kuri wewe niko bigenda. Merci beaucoup. Niki ubona iyo utaba MB data uyu munsi wari kuba bon hagihari kubera ko nta cyabaye n'ubundi kumbura oya pana burundi kuko sindi imbana ngo menye byari kuba nyuma yanje ngitora ibi nico gituma mvuga ati ibyari kuba nta byabaye kumva nta nivyo nzi nanje bivuze ko ubuto bwawe no waruzi ko ugiye kuba umu big star nk'ubu bo umuntu yavutse agakura ni uko twicaye hano ntituzi ibintu biza kuba ku mugoroba kumbeshoye kwa ndi muri ibyo byushoye kusanga ndi mu zindi mpano cyangwa ndiko nkora ibindi bintu nico gituma nashobora kuvuga ngo nari kubikinaka cyangwa nitegura kubikintu kinaka ariko ubufisi byizere muri watereka nkora ubuzi bwose kumbura ejo ndashobora kuba umuntu kanaka cyangwa kuko urakora byose kuko ejo ikizo gucira inzira nibwo buzima bwawe nico gituma atamugabo twiye gutora akazi cyose uragikora kundi wese urabikora byose ukabigira urapambana kugira ngo ubuzima bugende neza ko ntuzi aho Imana izocisha kugira ngo wewe umuntu w'agaciro. Inyuma ya music usanzwe ukora nikiye kindi kintu MB data ashugurika naco ubwo n'ubuzi bw'ibanga kandi ubuzi bwo mu buzima busanzwe burya bakubwira ngo umugabo w'ubwenge ntiyimena inda kuko ndinze ndabivuga byose nzoba nimenye inda nzoba nanze na vie privée yanjye kuvuga kimwe mu bintu usanzwe ukora inyuma ya music ni ibintu bisanzwe ivyo ni by'ubuzima busanzwe aha turi mu muziki urumva muzi ndakubaje mu byo bintu inyuma ya music ikindi kintu mwe mukora uzobimbaze nitwahura uri kumbaza ibibazo by'ubuzima busanzwe kuko aha turi mu bibazo by'umuziki turi muri industry urumva niko bimeze. Merci beaucoup. Mu Burundi n'abahanzi MB data akurikirana cyane kuruta abantu murikirana abakozi udakora sindagukurikirana numva no gukurikirana gute kandi udakora ni yawe nuwe muririmbyi ushobora guhura nawe ukamubwira ati we vraiment ibintu by'uburirimbyi bogomba ukabireka naba ibindi bintu ukora we ntushoboye bo ndinze ngirirwa amahirwe yo guhura nawe uyu muntu bimubwira ariko je kenshi simpura n'abaririmbyi bagenzanje kubera iki bo kuko benshi bari mu buzi bwabo nanje ubwanje mba ndiko mpangayiko kwanje mugabo hari bamwe duhura nyene urumva usanga babizi bariko bakora ivyo bazuruma murahura ati big up anibo akagico guhanura nati ikintu kigende guce gende uko bo haragerige tugahura nyene tugahura n'abarimvyi bamwe tugaciringa nyene twayaga ati bigende uko niko ubizi kumera kuko mba mukora akazi kamwe guhura mukayaga mukungurana ubumenyi cyo kintu cy'agaciro abari mu byiza gose MB data abariza muri management ego canke oya kubera iki ari oya nikora ko nayivuyemo wayivuyemo habaye iki bo icyabaye cyarabaye kandi sishaka kugisubira koko nta mpamvu kigifise ashobora kukigira kumbure abantu bashobora kuba bavyibaza oya ugasanga hari bamwe mu bafansi bawe yumva ati bo muca make ntaco icyatumye nimba habaye abafana bavyibaza bazobibaza bavyishugwa muga muri aka kayeso yo kubimbaza nimba ko ibibazo by'abafana urushaho kubimbaza ko ibibazo by'abafana hari abantu badukurikirana bamba ati nibagiri bakugahura na MB data muzotubarize uyu musi wahuye nabo rezo zanye nk'abiri canke batatu baze bambaze aho wenda kubona nk'umujerese ko ntiwaserukiye abafana ariko urashobora kubishora barako baradukurikirana boni kubera yuko igihe cyo kuba muri management cyarangiye yego ariko kuba ubona kuba ubuzima bwo kuba uri umuririmbyi ukaba uri muri management no kuba uri umuririmbyi utari muri management ni cyahe ciza canke coroshe canke kiryoshe muri ivyo bintu bibiri bo biratandukanye cyane kuba muri management biraryoshe mugihe muhuza nabo mukora mbega umusani umuhanzi akomeye kuri MB data umurabira bo abona hariyo kategori zibiri z'abantu z'abaririmbyi yego hari kategori ya mbere kuko ari mu rusengero abaririmbyi ko nawe umuririmbyi yandirivye kwitabira yego cyo turi ngaho cyazwe twita ko two turaririmba ngo bari muririmbyi mu jamake
habaho abaririmbyi hakabaho n'ababandi bavuga ko bafise impano mu ncamake hariyo ukuririmba no kugira impano ni ibintu bibiri bidasa biratandukanye cyane mu ncamake je nemera umunyempano kuko ufise impano ni impano yigendera yonyene ariko uri umuririmbyi ni ubu yikura yitwara kuko impano ari gutwara ariko byose bifise aho bihuriye mugabo bitandukaniye kuri resistance ufise impano rero ube hanini wewe ntiburaba no kuvuga abafise resistance no kuvuga ibihe bishaka bikubitane gute bishaka bigende gute ewana ya mani muri bo kandi tegeza guhaguruka mu biramwo muga ujye muntu yazanywe n'umwanya gusa abantu uzamva bameze nk'imiguruka ugasangana nk'ubura koza akantu rakoroye uciuba hiti muri akanya n'ukoroye uzo gumubwira bya bintu byo gukorora no kuvugira ibyo gumari the same thing no kuvuga nta kimwe kizoza ari kintu kiza kigutandukanya n'ibindi uzoguma ari wundi nyene abantu nabo rero oyo bameze uko oyo bobugaranye n'umuririmbyi wahe ngaha mu Burundi oya ntawenzi kandi ntunteranye ntawenzi yego gusa urumva niko bimeze wambaje ndakubwire ingene umuraba umva je no kuvuga je ndabimpano bose bararirimba je ndabimpano camake kandi nubaha impano kabisa kuko ariko buriya umuririmbyi nawe asohora indirimbo yiwe ikaba hits kujya kuriba yabaye hits umuririmbyi bisigara ko abakomeye oya siko gukomera none wewe gukomera kwawe ku muhanzi ukwita gute bo icambere na mbere ugukomera ko umuririmbyi cyambere n'indero kuko iyo ndero ufise uri gukoresha mu kazi kawe ushaka ibyo utari kurakora indero yonyene irakuvugira yonyene irakuvugira discipline yonyene irakuvugira kuko ikintu cyose ushaka uri kuragikora ushize mu indero harabasani rero batagira indero muri navyo navuze je ndiko ndakubwira ibintu wowe ntiwambajije ko bwanje jewe je ndiko ndakubwira ko bwanje ibintu je navyo ndiko ndashura ko abo bandi urumva n'abandi urumva kiya muntu wese n'afise ingene ateye kandi umuntu mu buzi ingene ateye kandi sindiko ndakubesha kiya muntu wese n'ubuzima yakuriyemwo kiya muntu wese naho yabaye cyangwa ibintu yabayemo bimutuma akomera cyangwa bikamutuma yumva yohinduka agaharanira kuba intore je sinavuga ko ndi intore ariko mparanira kuba intore kuko bimwe narabibonye hari n'ibindi ntarabona kumbura n'andi ma surprise situbikiye kuko kuba ku isi itubikiye ma surprise menshi muri ma surprise ari ibintu bibiri ewana gupfunagurika no gukira niko bimeze uratwenga ukarira no kuvuga n'ibibiri bigenda bijanye mu gihe wumva unezerewe menya yuko ejo amariraje mu gihe wumva yuko wabaye menya ko umunezero uje niko ubuzima bw'umuntu bumeze ntiwo bihunga niko bigenda biramera neza cyane reka ngaruke ngaho nyene kuba hanze Mumabifu mwarahavuye mugabo bo baracara ariko bo hari abakira ariko tusubiye kandi nyuma biboneka yuko na mbida tubu Mumabifu ari bo jarago ndi Mumabifu none buriya harabaye ibintu guterana amajambo hagati yawe n'umuririmbyi bisatura amabafu turabona yuko ku bitanda ukweri yarandika ibintu warigeze mbona je mpagurutse ngo ndiko ndatera amajambo ariko rindira gato kukiwisha ninge gato je ndiko ndandika amajambo ndiko ndiyandikira kuri ntuzo ko je kuri stati nandika ivyo nshaka kandi nandika ivyo numva ko biza kwinteresa umuntu biza kwigisha umuntu si sawa warigeze mfasha mu izina ry'umuntu ntazi bashize hinge gato mugabo bivanye n'ukuntu hari amajambo yari amaze iminsi ashikwa ku mbuga za sata okay bivanye nawe kujya ku waciye ugirane muca mubifata nko kumengana ivyo inyishu none ni ko yavyakiriye ategereza kubyakira uko okay nimba ariko yavyakiriye vyegawe siko mugabo nimba tubitabuye atari ko yavyakiriye ntabwo bimwega ariko umubano hagati ya MB data na SATB wifashe neza koko jemeze neza kiratse nimba bitifashe neza kuko je namutwemeranira nabi umba ndakubwiza ukuri je negeze guharanira kumiranira neza n'umuntu kiratse umuntu ashatse kumiranira nabi na jewe kandi ndakubwiza ukuri umuntu wese yakwifuza kumiranira nabi na jewe je atanabi ndamufitiye cyangwa kipfuza kumva ko yonkorera ikibi cyangwa kipfuza kumva yuko yontemura gahetembagara azobanza mbere yuko je uko rero ushatse kuvuga yuko SATB yifuza kuguhera oya je suko navuze bro kumwe muri ko yamuvugira hari umuntu navuze oya hinga gato muri post na postinze nakubajije hari umuntu nashizemo ariko ijya ko oya manzunye akoya rindira umva ubu murundi ofete sivyo umurundi bekere kuko bisaba ko batakoze ikibazo ngo ushishura ikindi kibazo warigeze ubona narigeze nashize ko impuzo y'izina ry'umuntu ndazina washize okay geza aho rero hari umuntu wigeze mvuga
oya umbiriza sawa nta muntu bigeze vuga nakumvije tubigezaho nta muntu navuze ariko umubano umeze fresh hagati yawe na je meze neza bro nukuri meze neza nakora twitege yuko umwanya arimo yangira ashobora gukubita bo byose nigihe byose n'umwanya byose n'umwanya Mumabifu twarahavuye ariko bo baracari hehe je ntabyonze ijya ndirimbo nabonye Imana ijya ndirimbo kweri n'ubu bana iranyiganza abantu iracanyiganza abantu aya tubona no mu bushikiranganje gumba bana isirikira igirane ariko ivyo ku muririmbyi usohoye igikorwa kigakundwa ndetse ukabona n'abantu bari hejuru bacumviriza bari hasi abato n'abakuru bose bacumviriza kuri mbi data bivuze iki bo mu ncamake ntiturabakinze ngo dukinde twirorera cyangwa dutambe twirorera ariko turabakozi turabikora bigashikira bene byo ya ico nico kintu cyo gushima cyane merci beaucoup reka tugende kuri aka kabazo urabona n'umwanya uri kuraturega umuntu w'ubwenge umuntu yitahuye kuri MB data amera gute musigura gute ingana musigura sigura ibintu bibiri umuntu w'ubwenge aca bugufi uwo ni umunyabwenge cyane kandi umuntu w'ubwenge yumva impanuro ibyo bintu byo sigura yuko muri industry y'abantu umviriza wakuri kwankora muri industry kuko iki kiganiro uri kurakoresha ni interview itegeza kurabwa n'abafana se interview irabwa n'abasani iyo interview y'abasani bari gukoresha inama mugabo ni interview y'abakira muntu wese urumva ego kuko ukuntu numva numvuga mbakuniranya na bene wacu je ntangorengiranira nabo barabizi ko atangorengiranira n'umuntu naravuye ke nanawe nigezemo bandanye dusigurira umuntu w'ubwenge bamuca amakategeza kuba aca bugufi igikurikira kumva impanuro kandi atasyo sikira impanuro zose utegeza kugirako tega ugutwi wumve hama wicara ubwenge bwawe bukoreshe kugira ngo wumve ibyo wahanuye ko bijyanye n'ibyo utegezwa kubona cyangwa n'icyo utegezwa gukora hari umuntu ashobora kuguhanura ugasanga guhanura kujyana habi ariko si byiza kutumva impanuro urumviriza hama ukicara burya bakubwira ngo wowe ufise ubwenge umugabo yiyumvira ryari umugabo nyakuri cyangwa umugabo w'umutwe w'ubwenge n'umutima yiyumvira ryari umugabo yakuri kwiyumvira ko umugabo ntiguhera umwanya wari vugisha ukuri nimba umukenyezi utubwire muce amakuru umva umugabo nyakuri cyangwa umugabo w'ubwenge yiyumvira mu ijoro hagashitse ku gitanda cyo ntashoka ryama kuko haba ugiye kujya urabona hagiye ushize umutwe ku gitanda cyawe haba hageze aho muza ukuza ibyo wiriwemo byose niho watakarije niho wakosheje nibyo bintu wakoze bitabereye n'icyahe kintu wumva ushobora gukora congera ku byo wakoze uno munsi kizotuma ugira iterambere cyangwa n'icyahe kintu wakoze uno munsi utazokongera gukora kizotuma ugwa mu mufurege cyangwa kizogutuma ugwa hasi ku iterambere wari kuri yipfuriza mu buzima bw'iwawe aho ni umugabo yiyumvira mu gatondo habyutse cyangwa umunsi wose ko wari kuja gukora ibikorwa muri bya bindi wiyumvira utegeza gukosora cyangwa muri bya bindi wiyumvira utegezwa guheba ujya munsi rero ni umunsi w'akazi niko bigenda merci beaucoup ndabona ugisiguye neza cyane reka tuce tubwira ko niki nyene kibazo isa nk'ako ari cyanyuma c'ubuzima ubuzima abantu benshi twumva ubuzima ariko kenshi isigoro y'ubuzima hariyo kumbure abatayitahura canke n'abandi bo bayitahura kutariko nawe kuri iyo isiguro ushobora tugomba kugusaba uwo dusigurira ubuzima ni iki bo insiguro y'ubuzima mu ncamake nagakiza uwumva yashobora kumpinga antera ibuye andembere tugwane wese murangwana mugabo arinze mbare ko twoshobora kugwana dufite kintu twokwicara tukacumvikanako udafise agakiza nta buzima niko buzima nico ndiko ndakubwira bana muri ko baradukirikirana ngo udafise agakiza nta buzima abantu bari muri commentaire bambeshuze urumva ubuzima nukugira iki ni gukizwa gusa ukumva ko Kristo ari umwami n'umukizi bisigaye nabyo nta bindi ntabyo nzi ibyo bizimana kuko agakiza umva gukizwa k'umuntu ashobora kuvuga ngo je narakijwe ndaja kumusa kwa Mungu buri gihe mugabo je buri gihe mbwira umuntu ati kizwa uharanire gukizwa ariko ico ncanya mukuru nzi nuko imbere y'Imana kuri wa musi w'imperuka tuzoba turi kuri ekara twese niyo tuzomenyera rero abakijijwe n'abakize byonyene merci beaucoup ubisiguye neza cyane ego turi mu bihe mami wata ari indirimbo washize ku mugaragaro kandi iriko iradyifatamwe neza bega aho inyuma y'iyo ndirimbo hari ikindi gikorwa MB data ariko arategurira abamukurikirana ndeho ndategura ikigoma
apana ngo mikigoma yeah bo muca make bamwe bataza indirimbo zitonze urana ko indirimbo zigenda slow nakurekera kandi umva BPM zigenda ziradugura na rero ngomba kubaheza banga ya nico gihe ca banga kugira ngo tuze twinjiye muri sama dufise nka 5-6 za banga zirikuwe na data ndumva ibintu bitatu niko kazi kanje ni nkoriki ntegezwa kubaha indirimbo ni gute nabika indirimbo kandi ariko kazi kanje nukuduha kubaha itariki zingahe ntabyo nzi ariko bikuru gusa stand by biri mu myiteguro yego neza cyane merci beaucoup murakoze cyane MV data sabwe ikintu ngaha twari kukubaza wari wumva ashobora kuvuga ndetse n'aba fans canke abakunzi ba Kejo Media bo bariko baradukurikirana bare kuryoherwa bacumbise canke ico twebwe ubona tutakubajije ariko wumva wari kuvugira kuri micro za Kejo Media bo ico numva nari kuvugira ngaha kuri izi micro za Kejo Media nari kukubaza ati kweri kutambajije ati nimero yari mikashiri yahe ariko iyo nimero kumbura barayizi oya wowe wari kuyimbaza kugira ngo ukore umuti ndabesha niko tumeze ndayikubaza kandi sanzwe ndayizi oya nayizi wari kuyimbaza kugira ngo ukore umuti niko bimeze bo hame kibazo bari kumbaza nta gihari kubera ko nawe bibazo yambajije byamuheranye uko je ndumwishuze sine kuza kubaza murakoze ariko atashoboye kunyishura kumbure yagomba kumva na Mumabifu kandi twaravuye bene mama urumva ivyo nibikunda ariko hari ibintu bigaragara yuko muri Mumabifu bo kira kintu cyose nikigaragarira abantu gifise abo kigaragarira je urumva ivyo ntibingaragarira kumva bigaragarira abo vyega kuri izi micro hari abantu ndazi boryoherwa cyane uririmbye n'akaririmbo na kamwe masonke yawe bakakumva wikore mu muhogo MV data wambe kweri kabisa yaciye kuri micro za Kejo Media kai kuko nyenyegeza dali kandi mbanje kukuraba erega inunu y'urukundo irababaza kuvusize nta mahoro nkigira dali kuvusize mu buzima naco ni mariye kuvusize kurya amasingo heka kuvusize no gufungura birananira mugabo ndaryasha nawe amiyota neza cyane ariko umuntu yagusize ukumva mu buzima ariko kugira urajya ariko urumva yagusigiye ibikomere byinshi cyane uwo muntu ninde mama yakera oya bo nindirimbo fe nindirimbo iraryoshe cyane indirimbo sema narakunze amajambo arimo ya dewe yaririmbye umutwe waririmbyemo kono wapangiriye amashayiri yawe wayikoze neza cyane ya utibagiye mami wata umbuye asante sana mzee ego ya nindirimbo nziza cyane mukunzi wa Kejo Media uriko radukurikirana yagenda kuri YouTube Yiwe uyirabe nawe uraza gushira umushire comment hajya uraza kutubwira ingene nawe wayumvise ingene imeze ifise uburyohe burenze kandi murumva yuko atwemereye n'ibindi bikorwa byinshi aba fans biwe mwitege kwakira imiriro ivuye kuri MB data mana ntabyorosha mutipa bikora neza cyane ahubwo sinzi natubwire nimba yasimbiye hari hakurya kurondera bakita umzizi bavuga ngo kumavi niho biva MB data no twari kumwe mu kiganiro ne twako fugana ibi nabiri akumbure mwamumvise kandi yikoze mu muhogo ya nivyo reka tubasezereye kiganiro kigaruke nga Hello my people, mumeze neza. Jewe ndi Simbizi wa Semavumba umunyonyi nkaba ngomba kwatumira mwihiganwa ryateguwe na Kejo Media. Ibyo nagyo sirindi ni Kejo Next Stand Up Comedy. Uwa mbere azabwa miliyoni 2, uwa kabiri miliyoni 1, uwa gatatu 500, uwa kane 300, uwa gatanu 200. Haba bene wacu ukwiyandikisha gusa n'ibihumbi 10. Ukwiyandikisha gutangura itariki 13 z'ukwa gatatu gushika itariki 1 z'ukwa kane. Hamwe iryo higanwa rikaba rizomara ukwezi kose no kuvuga ngo itariki 1 z'ukwa kane gushika itariki 30. Ufise ivyo ubaza hamagara kwizo nimero ubona ngaho kuri eka. Ndabakunda cyane.